nkuko mubona turi ku kibuga c'indege merekero ndadaye ca Bujumbura. As you can see, we are at the airport of Bujumbura. Twejeje kwakira abashitsi badasanzwe. And we come to receive precious guests. Nkuko mubabona twakiriye abavuye mu gihugu ca Tanzania, Pastor Joshua. And as you can see, we are receiving pastor from Tanzania. Twakiriye naba mubona ngaha bavuye mu gihugu c'Ubudagi. And we received again, they are coming from Germany. Ni ivyishimo vyinshi dufise. Actually, we are so happy. Nko mwishengero ryacu ry'ubutumwa bwiza Maranatha Evangelique Libre. In our church. Kuba turose abashitsi nk'aba. To receive this kind of gifts. Nta kindi kibazanye. Actually, they have the main objective. Atari gikorwa cyo kwagura ubwami bwa Kristo. It's only to spread the good news of God. Baje dufashanye gikorwa cyo gukiza imitima ya benshi. And actually they are here to heal the heart of people. Mu kwakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwabo. To receive our Almighty Jesus Christ as our King in our life. Kugira bamaze kumumenya. So that if they know him, bazoronke ubuzima budashira. They can have an eternal life. Igikorwa kibazanye nyezina. The work that pushed them to come here. Kizotangura ku munsi w'ejo. Will begin tomorrow. Nikizobera ngahi Bujumbura. And we are not going to do that work here in Bujumbura. Kizobera mu ntara ya Bubanza. But in province of Bubanza. Inacho gituma duhamagariye ababa mu ntara ya Bubanza bose. That's why we are inviting all people who live there. N'ababa mu micungararo yaho. And everyone who is around. Batarakira Yesu n'umukiza. Who are not ready to receive Jesus Christ as their King. Twobahamagarira kuhashika. We are inviting them to come at that place so that they can be with us. Kuko kizoba ari gihe ciza cyo kumenya uwo mwami. Because it will be the great time to know that Almighty Jesus Christ. We are working together with Pastor Joshua, and he is the door opener from this country, so we follow him. But the main thing why we are here is because Jesus told us to be here. Zukuri nkorana n'uyu murongozi ngaha havuye mu gihugu ca Tanzania. Turafise impamvu turi ngaha nkuko nabivuze, ariko turafise kandi n'impamvu twifuza kuvugana n'iki gihugu kuko hari ivy'Imana yavuganye natwe. And I really believe God is planning to do a really great and wonderful work in your country. So we expect great things because we believe on our great God. Zukuri avuze neza cyane kuba turi hano nkuko ajeje kubivuga, kuba turi hano nuko twifuza neza yuko icimana yashize muri twe cyangwa icimana yatubwiye abarundi bacakire neza, kandi ndizera ntakekeranya yuko uwo mwami Yesu agiye kubikora muri no misi tugiye kumara hano mu gihugu cy'u Burundi. Expect from myself, but you can everything expect from our good God. Zukuri kubganje nta kimwe mwonyitega ko kuko jewe ndo umwana w'umuntu, ariko ico no baremesha hamwe mwo kwitega Imana yandungitse muri kino gihugu muzoronka byinshi, ariko mwiteze jewe ntaco mworonka. And God is loving you, and God is loving the people here in this country, and He is not happy about people who are in suffering. Zukuri Imana irakunda abantu bari hano muri kino gihugu, kandi n'abantu bababaye muri kino gihugu Imana niyo ije kugarukira abo bantu bababaye. You can expect really a touch from the Holy Spirit. You can expect also a touch of healing flow through bodies, souls, and minds. That the Holy Spirit is moving in this country in a powerful way. This is what you can expect. Wow. Ikintu aje kuvuga ati nkuko nabivuze kuva mbere ntihagire n'ikintu na kimwe munyitega ko jewe, ariko mwitege yuko muza kumva ugukogwa ko na mpemu yera ari waza gukiza, ari waza gutuma namwe muzodutiza amatwi yanyu cyangwa muzodutiza kanya kanyu kubana natwe muri ivyo bihe yuko ari byo muzokwakira, kandi ico nico gusa mukwiye kwitega kivuye kuri twebwe nta kindi. I decided to came with Pastor Ulf from Germany to here because we are working together by our ministry Love in Action for Africa. Byukuri nashimye gukorana n'uyu mukozi w'Imana Pastor Uli kuri iki gikorwa bise Love Action for Africa. Yeah, when I came last year here, I saw many people they need our ministry here. So it pushed me to
to talk with my director, Apostle Uli, to come with him, to come with her here, and now we are here. Impamvu twashimye gukora ico gikorwa Love Action for Africa n'uyu mwene data mukozi w'Imana Pastor Uli nuko ubuherutse umwaka uheze igihe nari nga mu Burundi narabonye vy'ukuri ko hari abantu bakeneye gufashwa n'ico gikorwa, niyo mpamvu twatanguye iyo minister, niyo mpamvu mutubona turi hano mu gihugu cy'u Burundi. Our ministry, what we are doing, so when we will preach and pray for each others, I know there is something gonna happen, yes. Okay. Yari kuvuga ati nkuko mwemeje gutubaza ati mbega iyo minister mubona hari ico izofasha mu gihugu cy'u Burundi. Vyukuri avuze neza yuko avyemeza ijana kwijana yuko iyo minister izogira icifashije kuko arabizi neza yuko abantu bakeneye gufashwa kandi mu gufashwa mu buryo bw'imwemu, niyo mpamvu bari hano kugira ngo bafashanye kandi barabizi neza yuko Kristo Yesu azobana nabo kandi azobashoboza. Our message it came from Acts 17 verse 6. We are here to work with the Holy Spirit to change people to know Jesus. Message yacu iri mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice ca 17 ku murongo wa 6. Iyo niyo message yacu nyamukuru yatumye tuba hano muri kino kibanza, kandi turizera neza abantu bazodutiza akanya kabo bakaza muri ivyo bikorwa nkuko mwabonye abashitsi bacu baje bavuye kure bitanze. Namwe mwo twemerera abarundi mukatwumviriza kugira ngo tubashikirize ubutumwa bwiza Kristo Yesu yaturungikanye biciye muri kino gitabo ivyakozwe n'intumwa igice ca 17 ku murongo wa 6. Turizera neza yuko Kristo azovugana natwe biciye muri uwo murongo.